biri kose mutama wihangane reka dufata akanya dusenge gatoyi. Mana yacu, Mana nziza, ndakweretse kino kiganiro dukoraniye none umupapa gwaye atameze neza, ariko nk'umuhungu wawe nk'umusore wawe niwe wo kumukiza, niwe wo kumuvura, niwe wo kumubera umuganga. Ndamukweretse umukize mu izina ryawe ndetse ashobore gukira. Ndamuguhereje, ndamugushire mu biganza vyawe Mana, naco udashoboye. Ubandanya kudukorera byinshi, uradukiza kenshi, bibe byinshi, turahura n'ibintu bitandukanye, ariko ku bwawe nta kidashoboka, byose birashoboka. Uri umupapa niwe wo kumukiza, niwe wo kumuhindurira ubuzima, agatambuka nkuko dutambuka nkatwe, akamera neza nkatwe, naco twatanze ndetse nawe naco yatanze. Bisigura yuko imbere yawe turi abana twese, no umupapa w'abana, ariko imbere yawe n'umwana wawe. Ndamwita nka papa, mukize mu izina rya Yes, of course. My name is Tabara, ekanje de la capitale, maziko ndabakunda. Ini Star TV 257. Turinga kugira dufasha abandi kwa nako turinga kwera twafashije. Iyo ubonye magaze kuri micro kuno murazi ko ndumuntu nkunda kuko ibiganiro nyene mvuga cyane nkanatamba, ariko biri kose no munsi ntago njyewe, ariko bavuga ati fasha, warafashije no munsi kwaje gutembera no mupapa mubona ngaha. Bo kugira rindi barinde bamamagara hano nuko atishoboye, yifuza yuko nawe ubuzima bwiwe bushobora gufata inzira nkuko namwe mumeze, kandi kubona umeze uko onye naco watanze imbere y'Imana. Bisigura yuko icyo ndagusavye bwa mbere n'amasengesho, usengera no mupapa kugira manza kire kwanza. Icya kabiri naco uco kimenya uko biri kose katumuyagishe byinshi aza kuvyivugira. Icensi twagize nuko twasanze avuga, araza kutubwira byinshi bitandukanye. Papa umeze neza? Meze neza katubure bore. Shimira Imana. Uko biri kose amazina nibazi tukwaje izina naco bitwaye papa. Izina ryanje ni Gasabanuru. Gasabankuru. Yes, Gasabanuru. Nuru. Okay. Uko biri kose tabona uragwaye, kandi boje novuga yuko ari rya mbere mbonye ingwara imeze uko onye, kuko sinzi nukuntu yitwa. Nimba atari banga kwa muganga bakubwiye ko kwa ibi. Kwa muganga inyishu banwaye amaraso inyishu na baramba nani ordonnance ngenda kugura imiti ndayifata ingene ndayifata bigaca bibandanya bivyimba nace ndayirekeye imiti gushika n'ubu. Bisigura ko kwa muganga ingwara ntibashoboye kuyitora? Ntabwo bashoboye kuyitora kwa Simba niho nagiye kwa muganga. Umaze ntiwasubiye babwire yuko uri kurafata imiti ariko atakintu uri kuragufasha? Agiye ndamubwira acarambwira ngo subireyo gufata iyindi yo kupimisha muri scanner. Amara muri scanner ndayo dufise. Basike kusubirayo kugira uje muri scanner kugira bashobore kugusikana, basubire kubarabe ingwara wo bugwaye. Ndabona kuguma wiyagaza harakurya mu kirenge. Haranja ni nk'umuswa ari kuranja indani. Bisigura ko hari umuswa indani. Kigenda kagenda imbere gasubira inyuma, kagenda kandi gasubira inyuma, kigenda ni mucano mwinshi cyane. So uko biri kose nibazi ko abantu bariko baradukurikirana, bisigura ko umuswa indani nuko bakubwiye ko ari uri. Bambwiye ko nyine. Uko biri kose ariko kwa muganga baba baraguhaye ordonnance bakavuga ati niwagaruka muri scanner ushobora gutanga amafaranga ngana nuko bagusabye ngaye kwa muganga. Kwa muganga ndabo bambwiye sinasubiye. Nibigeze bakubwira amahera bakeneye kugira ushobore kuja muri scanner? Oya ntabwo bambwiye. So kubugenda ufise amaguru akwiye ukagenda ku bugombe bw'Imana nivyo gushima. Ariko biri kose ugiye kwa muganga, ariko barakubwiye yuko ugiye kwa muganga bakagusikana woshobora gukira nyine ugasubira ukagenda nkuko wari umeze kera. Mbega warabivukanye cyane ivyaje umaze gukura? Bimaze amezi 7. Amezi 7. Nagiye mbona kuguru kuvimba kuvimbye. Vyatanguye gute ku bantu ariko badukihana bamenya ati iyi ngwara yatanguye kumufata ukunuko? Kuko ari abantu benshi ugasanga irevre usanga ari abantu baragwaye nkuko ndetse bakanakira. Vyatanguye gute kuri we papa? Iyo ngiye cyane
niyo numva umucanwa mwinshi ku kuguru munsi y'ukuguru haza umucanwa mwinshi imisi genda kugenderako niyo byaciye bivimba kabisa bikibonekesha rero gushika ubu ntabwo ushobora gushira ukuguru hasi kubera ningi misumari indani. Nabonye ufise n'umumama afise ingwara yo kutavuga kandi nawe n'Imana bane nawe biragoye urafise abahungu babakuze ashobora gufasha mu buzima ukuntu ushobora kubaho inzu nimba uyipanze ibintu nk'ivyo. Abahungu bakuze ndabo mfise abana mfise imyaka 8 imyaka 8 6 nine. Uko biri kose ndazi muri benshi mudukurikirana igihari ni kuvuza no mu papa nimufise na 50 nimufise ijana cyatanga uko nye naje nitwaterateranya igihugu twese turi benshi cyane mu gihugu cyacu Burundi nitwaterateranya ikingorongoro tukamuhereza no mu papa kugira ashore kwivuza yumvira afise ikintu kimujya mu kugura indani kigendagenda umuswa. Abana bo bariga ugenda gute uburyo bwo kubarira amafaranga yo kwishuri? Uburyo bwo kubarira amashuri muri iyi minsi batubwiye yuko atakurira amahera y'ishuri ubu ni sawa kabisa dushimira leta vraiment n'amakaye barabahaye. Ku bana bawe ikindi kintu wowe ubuze ku bana bawe ukeneye ni iki? Icyo ngeneye urumva ni uburyo bwo kujya je nshaka ikindi kintu je noshobora kugatwe kiwanje noshobora kuzandafashe sometime ikibonetse nkavuga ati nimba ndose 10,000 kujya mutamanje kumufasha afashishe bajya abana biwe. Impuzu kwambara impuzu barazifise ziraboneka impuzu zo kwambara barazifise ariko si nyinshi birashoboka yuko tuza turongereza duto ariko ingorane nini nukujya bavuye ku ishure bagasanga batatese nzogerageza uburyo bwose nzobitaho cyane ndose n'igihumbi ngira nzoza uko biri kose ni benshi badukurikirana ndetse n'igihugu nicaye wose abantu badukurikirana kuri Star TV ndetse Burundi buzima ndetse nibaze ko mu Burundi abantu benshi cyane kandi bafite umutima wo gufasha kandi nizeye yuko no munsi baza gufasha ndanabibashimira cyane kuko bama babikoze nicaye ikintu ushobora gusaba abakunzi ba Star TV ndetse abarundi bose muri rusange. Ndabasabye ikintu kinini gufasha umuntu n'umutima wiwe ubugombye n'ubushake bwiwe ushobora arashobora kumfasha vraiment azobakoze no kubumana kwanza niyo ya mbere ibibona ariko kuri twebwe ubiboneshwa inyuma atakintu Imana yonyene ni kubonesha bazoba bakoze cyane. Uko biri kose mufise umutima wo gufasha bavuga ati fasha warafashije afise ubasa ngo bubakanye mu mama umva ntanavuga umva biragoye yuko ashobora kugira na communication n'abandi bantu ariko biri kose fasha no muryango nimba ari ufise ndazi murafise ama groupe menshi aba mama bafasha ndetse n'aba papa tumufashe no mu mama akira bino 10,000 muzogura n'akaboyi basi baze bafungure basi n'akaboyi kindwi yose ntacyo mfise cyo gutanga ariko buno butumwa shikanye imbere nibazi ko abantu bari ko baradukurikirana kandi iyo ufashije hajya mu bisanzwe ari ikintu tudatahura iyo ufashije mu bisanzwe hajya Imana nibaza ko ari cyo gipimo cy'Imana iraguha iba yifuza yo gufasha abandi kuko ibyo turonka nibizova mu ijoro bikoroka aho twicaye amafaranga tugwe kaho turi Imana ica mu bandi bantu ama tugafasha abo dushoboye gufasha uko biri kose mutama wihangane iradufata akanya dusenge gatoyi. Mana yacu Mana nziza ndakweretse kino kiganiro dukoraniye none mu papa gwaye atameze neza ariko nk'umuhungu wawe nk'umusore wawe niwe wo kumukiza niwe wo kumuvura niwe wo kumubera umuganga ndamukweretse umukize mu izina ryawe ndetse ashobore gukira ndamuguhereje ndamugushire mu biganza vyawe Mana nacu udashoboye na ubandanya kudukorera byinshi uradukiza kinshi bihe byinshi turahura n'ibintu bitandukanye ariko kubgawe
nta kidashoboka, byose birashoboka. Uri umupapa nawe wo kumukiza, niwe wo kumuhindurira ubuzima, agatambuka nkuko dutambuka nkatwe, akamera neza nkatwe, ntacyo twatanze ndetse nawe ntacyo yatanze. Bisigura yuko imbere yawe turi abana twese, no umupapa w'abana, ariko imbere yawe n'umwana wawe, ndamwita nka papa. Mukize mu izina rya Mana uzobukoze, byose bize bigende neza nkuko vyifuza, kuko ndazi umuntu wese umufite umugambi wiwe. Imana idufashe, ndetse ubuzima bwacu ni burindwa nawe ibihe byose. Tugusaje ku izina rya ugera. Mutama reka ndakwizeze mvuga ati ko bizogenda kose, nibazi ko bizogenda neza. Wizere Imana tu, byose bizogenda neza. Byose bizogenda neza. Turafise abantu badukurikirana kuri Star TV, turafise abamama bafasha n'abapapa, nibazi ko bazogufasha cyane n'umuryango wawe. Icyo niyemeje, nzoza ndaza ndabatemberera rimwe ndose 5,000 nzobizana nkarose muzonyanganira. Imana bayizagire cyane. Abakunzi ba Star TV ndabakunda cyane, nkuko mu nkunda mwama mugaragaza urukundo mumfitiye mu gupartage ibiganiro bitandukanye. Tumufashe no mupapa bavuga ati fasha warafashijwe, ko twese turi ngaho ko twafashijwe. Imana ibandanye kubahiza.